Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye inshuti namwe bakunzi ba Radio FPA ijwi ry'abanyagihugu turi kuwa gatandatu igenekerezo rya ndwi rusama umwaka w'ibihumbi 2022 umunsi uhuriranye amakungu ahimbaza umunsi wahariwe abana b'imfuvyi za sida. Murano makuru turababwira uko abo bana bamerewe mu makambi y'impunzi atandukanye abarundi bahungiyemwo. Uyu munsi ubaye wa gatanu habaye igitero cahitanye ingabo nyinshi z'u Burundi zagiye kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia zitarashobora kwegeranywa kugeza ubu. Izo ngabo zahitanywe n'ico gitero ntizirashobora kwegeranywa kugira ngo zihambanwe iteka. Mu mubabaro mwinshi abacitse ku icumu bavuga ko ako gace kabereyemwo iryo bara n'ubu kakigenzurwa n'umuhari w'ivyihebe vy'aba Al-Shabaab. Mu gisata c'imibano naho imiryango 100 yo mu ntara ya Cibitoki rarari rushinga no kutagiraho bakika umusaya mukanya murabikurikira mwidonido. Nkuko bisanzwe rero ku misi yose ya gatandatu kigabane ca kabiri cano makuru ni kiganiro ku isoko. Uyu munsi tukaza kurabira hamwe ingorane abana basigwa n'abahitanywe n'ikiza ca sida babayemwo. Aya n'ayandi ni mukanya sase sangwe ikaze. Nongera ndabaramutse ndabahe nikaze duhera makuru yacu kuri inkuru yo mu gisata c'umutekano iciye ku masonga. Umupolisi umwe yarapfuye kuri uyu wa gatanu ku mutumba Kagwema komine Gihanga iri mu ntara ya Bubanza. Amakuru ava kuri uwo mutumba amenyesha ko uyo mupolisi yoba yariyahuye mu kwirasa akoresheje inkoho yiwe y'akazi. Bagenzi we bakorana nabo bakamenyesha ko yoba yaranasanzwe afise ubugwayi yaramaranye imisi itari mike. Tukivuga ibiri mu ico gisata nyene c'umutekano abasirikare b'abarundi bo muri bataillon ya 61 Atimise bari mu mubabaro n'agahinda ntangere ni nyuma y'imisi 5 ikambi yabo itewe n'abagwanyi b'umuhari Al-Shabaab. Gushika ubu ibiziga vy'abahasize ubuzima ntibirashobora kwegeranywa kubera ko ako gace kakigenzurwa nabo bihevyi. Amakuru RPA ifise akaba amenyesha mbere ko bimwe muri ivyo biziga vyoba biza bimaze gufubwa nabo bagwayi. Emmanuel Niyunge ko mwidonido. Aho bacumbitse mu karere ka Miritigu abasirikare b'abarundi bo mu ikambi ya 61 Atimis ntibakigira ayo bacira nayo bamira. Abo bacitse ku icumu mu gitero cyo kwa gatatu rusama bagizwe ko n'abagwanyi b'umuhari Al-Shabaab mu ntara ya Serebaraf bababazwa no kubona ibiziga vya bagenzi babo baguye ku rugamba bitarashobora kwegeranywa. Aho hakaba ari kubera yuko ako karere n'ubu kakigenzurwa n'abagize uwo muhari w'iterabwoba. Umwe muri abo basirikare aravyigana. Shababu yaratenye mugabo kubera hegereye n'ahantu h'abanyagihugu bahungira mu banyagihugu birasa bigorana rero kurumva abanyagihugu nabo ntibabemera ko bahunga ngo bahapfe kugira bagire bukiriye turashe tubasaba abanyagihugu urumva n'ingorane abashefu bariko bariyumvira uko bizogenda nta kintu na kimwe twigeze dukora ko no kwemera n'ubwese tubona bakomeretse bari kuvugwa tubona ntakomeye bacitse ku icumu abandi nabo kugira ngo nibi eka ngo n'indege za kajugujugu za gisirikare zaragerageje inshuro zitari nke gukura habo bagwanyi ba Al-Shabaab ariko byabaye impfagusa. Uwararongoye iyo kambi ya 61 ya Atimis Lieutenant Colonel Nestor Ndayiragije afise ibiharuro ndangakazi SS 1037 wo mu mugwi wa 33 mu ishuri kaminuza rya gisirikare Iskamu. Gushika ubu nta wuzi irengero ryiwe. Amasoko atandukanye akavuga ko ashobora kuba ari mu basirikare batari bake bahasize ubuzima. Vyongeye abo basirikare bo mu ikambi ya 61 barafise ubwoba ko bashobora gusubira gutegwa aho mu karere ka Miritigu badashobora no kwivuna.
uretse ko igitigiri cabo ngo ari gito n'ibikoresho byabo vya gisirikare vyarafashwe. Bamaze kurasa basoza bakirukanga bakava kw'ipozisiyo bakomoka. Ico Shababu yakoze yashoboye kujana amasasu ibintu nyene abona ashoboye kupakira mu mamodoka akajana yarajanye inkoho zari zihari nini zibiri kumbura bari bazi n'ingene bazikoresha baciye baziturira baca baragenda kumbura bari bazi ko ariyo enervasiyo ishiza n'ingoga babonye ata enervasiyo yavuye iza baragarutse. Imiryango gushika ubu itararonka akayambu kabayo ikaba iri mu maganya atagira uko avugwa. Mu ruganda rwa radio RPA ntitwashoboye kuronka General de Brigade Erindizigiye batazira muzinga arongoye ingabo z'abarundi ziri muri Somalia kugira ngo twumve ico yoba bivugako. Twanahamagaye Colonel Floribert Biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi, telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba. Emmanuel Yunge ko urakenuye mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate tubandanyirize mu gisata c'imibano. Agafata ingingo mu bikorwa rusangi wenyene yikoreye akubaka ibiro vy'ubushikiranganji bigeretse inshuro zitatu. Yaravyubaka agakoresheje ifaranga na rimwe ryo muri leta, arakorana n'abagenzi araterereza wenyene aravyitunirako gushika hafise ibiro vy'ubushikiranganji bimeze neza cane vyubatswe, hanyuma yarabigabiye leta. Nagenda maramaye nk'userukira igihugu kubona imiliyaridi 54 zisohoka ukarondera iyo zagiye ukazibura nakamaramaza. Ubwa mbere womenya ayo mayanze zoyahera tuyaheba bategeza ko yari umugambi utegerezwa gukorwa kandi abahera yacategeza kugaruka. Ubu giranje fata ingingo umushikiranganji turi kumwe ndagusavye mu ndwi zibiri mbe mbona abantu bose bari muri ivyo. Nkuko nari mpejeje kubabwira mu ngingo nkuru ingorane z'uburaro ku miryango irenga 100 ziravugwa muri site ya Gisheke iherereye muri zone Nyamakarabo komine Mugina iri mu ntara ya Cibitoke. Muri kino gihe amazu bubakiwe inyuma y'ivyago vyababaye ko mu mwaka w'2019 agenda arasenyagurika. Elage Diveremesha atugire ivyo nkuru. Ni imiryango igera ku majana 250 itanzwe muri site ya Gisheke muri zone Nyamakarabo muri kino gihe. Muri iyo miryango bamwe muri bo baba mu nzu zisigaje igihe gito ngo zitenyuke burundu. Uyu munyagihugu avuga ko inzu zigeramiwe ari z'abarenga icya kabiri muri iyo miryango amajana 250. Inzu zishika 164 asambaguritse kandi abantu bari bamubimeze ko nyene hari bisamba saka mu byumba usanga abantu barakikije ibihunda kugira babandanye babamo. Inzu murabona yuko zibona zisamagurika. Kuri izo ngorane z'uburaro bwiza bafite abo banyagihugu bavuga ko bivanye n'ubukene barimo badashoboye kuzitorera umuti, ari nako basaba abagira neza kubagarukirako. Ingorane itoroshe kabisa abanyagihugu baba muri iyo site ya Gisheke. Dusaba leta cyane abatamufashanya ko badufasha bakaturonsa inzu z'amatafari akomeye, na cyane ko ibi biti dusanzwe tubamo mubona bimwe byatanguye no kubora. Site ya Gisheke yegeranirijwemwo bamwe mu banyagihugu bari basanzwe baba ku mutumba Nyempundu bahuye n'ivyago bitewe n'isenyuka ry'umusozi hari mu kwezi kwa Kigarama 2019. Ico gihe imvura nyinshi yari yaguye ituma abanyagihugu batigara mu kangaratete. Mwomenya ko hari n'ingorane z'ubundi bwoko abo banyagihugu bo muri site ya Gisheke bafise, tuzobigarukako mu makuru yacu yo hanyuma. Elage Diveremesha tugukengurukire tukivuga ibiri mu gisata c'imibano tuve mu ntara ya Cibitoke tugaruke mu gisagara ca Bujumbura. Ikibazo cyo kwiyunguruza kirateye intambamyi abanyeshure batari bake biga mu gisagara ca Bujumbura kubera ubukene bw'imodoka zunguruza abantu buhibonekeza. Bamwe muri bo bavuga ko muri kino gihe bariha inshuro zibiri ayo bategerezwa kuriha kugira ngo ntibaceregwe kw'ishuri. Iyi nkuru twayiteguriwe na Eloge Kwizera. Abanyeshure batari bake baba mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko ubukene bw'amabisi butaborohereza gushika ku mashure canke za kaminuza bigako. Nk'uko bamwe muri abo banyeshure baganiriye na RPA babisigura, kenshi na kenshi basabwa kuriha inshuro zibiri amafaranga y'itike yo kwiyunguruza yashinzwe na leta. Abanyeshure bavuga ko abashoboye kuronka ayo mafaranga bayatanga kugira ngo ntibabure imodoka zibashikana kw'ishure
kandi ntibacererwe. Uyu ni umwe mu banyeshure baba muri zone ya Ngagara iri muri komine Ntahangwa atubwira uko bigenda. ugiye ku ishuri ibyo bizingi ibisiga n'abantu ugasoma kuri dosari rero ukifatira mu Ngagara hari igihe akagusaba amafaranga akujyanye kuri dosari ngo ngushe kuri iyo bitwumva utayifate ingino ijyanye abantu ibyo bizingi ushaka kuyironka ushobora guza kuriha yo kugenda ngo ngushe kuri ya dosari ntabwo iri bose gushyira nayo kugaruka kutwa mizingi. Abanyeshure bavuga kandi ko benshi muri bo bahitamo kugenda n'amaguru kubera kutaronka ayo mafaranga y'umurengera ibituma abatari bake bacererwa kenshi. Niyo traffic hari igihe duhitamo iyo tukagenda n'amaguru kandi ugasanga kugenda urugendo rero nko kuva nko muri kafe gushika muri ville usanga nk'ahantu nko mu makafe ari kure usanga ibintu bitoroshe. Hari n'igihe baguta mu nzira atari wari ugiye ngo babe gutondera igitoro bikazonirukije abantu ugaca uhagenda n'amaguru. Abanyeshure bo ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bavuga ko iyo bashitse bacerewe ku ishure abigisha babahana. Bamwe muri abo bigisha ngo babwira ko bategerezwa kuzinduka canke bakimukira hafi y'ishure. Abanyeshure bagasaba rero abarongoye igihugu kuborohereza mu gutorera umuti ico kibazo c'ikena ry'imodoka zunguruza abantu kiva ku bukene bw'igitoro. Erosh Kwizera urakenuye. Tuve mu ntara ya Bujumbura dusimbire ku mugwa mukuru wa politike aho ikena ry'igitoro ribandanya gutera ubukene mu banyagihugu bo mu ntara ya Gitega. Aha twovuga nk'abatekera imfungurwa iruhande yaho bogereza imiduga n'amapikipiki batagikora nk'uko bahora biturutse ku bakiriya bagabanutse. Ivyo bigatuma bagira ingorane mu gutunga imiryango yabo. Iyi nkuru twateguriwe na Eric Niyonzima. Mu gisagara ca Gitega hari ibanza birenga 10 vyo kogerezamwo imiduga n'amapikipiki umwuga ukorwa n'abantu baba canke barenga 300. Iruhande ya bimwe muri ivyo bibanza hari abantu bahatanguje akazi ko guteka imfungurwa. Aba bashorera bakaba hanini ari abakora uwo mwuga wo koza imiduga n'amapikipiki hamwe na bamwe mu babaje kogesha ivyo vyuma. Ariko rero kuva igitoro gitanguye gukena abateka izo fungurwa bavuga ko abakiriya bagabanutse bimwe biboneka gushikaho baronka munsi y'igice c'amahera bahora bacuruza igitoro gitarakena. Hakaba rero ari kubera baba aboza ivyo vyuma canke abaza kuvyogesha bagabanutse cyane kandi aribo bahora babashorera. Ni mu gihe imiduga n'amapikipiki bitari bike bimara igihe bidakoreshwa kubera kubura igitoro ibituma bagira ingorane zo gutunga imiryango yabo. Bamwe muri abo bahavuye baheba guteka izo fungurwa kuko baziteka bakabura bazifungura gutyo bagakorera guhomba. Abakora umwuga wo gutekera imfungurwa aho bogereza imiduga n'amapikipiki cyo kimwe n'aboza ivyo vyuma bose hamwe basaba ko igitoro coboneka kugira ngo imiduga n'amapikipiki bisubire gukoreshwa ku bwinshi nkuko vyahora gutyo aboza baronka izo boza abateka imfungurwa nabo baronka babagana. Eric Niyonzima. Mukanya amakuru arabandanya. Buri wandwi Rusama uko umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi mukuru wahariwe abana b'imfuvyi na sida. N'umunsi watunganijwe kugira abanyagihugu n'amareta bakaburirwe kumenya amagorwa y'imfuvyi z'umugera wa sida. Uwo munsi mukuru kaba washinzwe n'ishirahamwe François Xavier Bagnon risanzwe rifasha abana b'imfuvyi na sida kwiha ikibanza mu kibano mu bijanye n'imigambi y'iterambere rirama kugira nabo rero bashobore koko kubona ko ari abantu nk'abandi aho bari hose mu kibano. Tukivuga ibijanye n'uwo munsi mpuzamakungu abana babuze abavyeyi babo bishwe n'umugera wa sida mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania ntibafashwa n'amashirahamwe yabigenewe. Abo bana bafashwe co kimwe n'abandi bagwaye indwara zidakira aho muri iyo kambi. Idonido na Elvis niyo mwongere. Abana b'imfuvyi kubera sida bariho mu ikambi y'impunzi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania kuko bivugwa n'umwe mu mpunzi yo ngaho Induta. Bamwe muri abo bana hari abayikuye mu Burundi n'abandi bayironkeye aho mu ikambi. Abavukiye ngaha canke abavukiye mu Burundi barimo ariko bose bakurikiranwa n'igishirahamwe RPH. Hama kumenya igitigiri cyabo cy'inkazo nashobora kumenya kwera. Abo bana nta mfashanyo yabahariwe baronka bafashirizwa hamwe n'abandi bagwaye indwara zidakira hamwe n'izindi mfuvyi n'abageze mu zabukuru hamwe n'abamugaye. Oya na gatoya nta bufasha bafise
bwa bonyene oya bobafashiriza hamwe n'abo bantu abo bafise ingwara zidakira canke ibimuga n'ahandi nta bufasha bwa bonyene bafise. Muri iyo kambi ya Nduta harimo abarundi baba 60,000 ku munsi mukuru wahariwe kurwanya sida uheruka kuba mu mpera z'umwaka uheze. Ibiharuro vyatanzwe n'ishirahamwe MSF vyerekana abantu barenga 600 bagendana umugera wa sida muri iyo kambi ya Nduta. Elvis niyo mwungere tugukengurukire tuve mu ikambi y'Induta mu gihugu ca Tanzania dusimbire mu gihugu ca Uganda tukiri muri ico gisata nyene kibivugwa kubijanye n'uyu munsi mpuzamakungu. Abana b'imfuvyi bivuye ku ndwara ya sida eka n'abapfakazi banduye ico kiza bo mu ikambi y'impunzi ya Nakivale ntibitaweho neza. Impunzi z'abarundi zo muri iyo kambi zivuga ko atamfashanyo zibagenewe bonyene kandi ko atabantu bahari bajejwe kubakurikirana ku giti cabo. Dani Claire ratwumva mwidonido. Mwikambi y'impunzi ya Nakivale isanzwe irimo n'impunzi z'abarundi abana b'imfuvyi kubera ikiza ca sida canke abapfakazi banduye ico kiza bari mu buzima butoroshe nk'uko isoko ryacu ribimenyesha bikanemezwa n'umwe mu batwara iyo kambi. Haraheze igihe atamfashanyo zibahariwe nk'abantu amagara atifashe neza nk'uko vyakorwa kera. Mu bisanzwe utarwaye ntabwo abarwa hafashwa abantu barwaye bonyine. Uri imfubyi nabwo urwaye nabwo uba ufite ubuhereza kwa muganga, ariko utarwaye nubwo ababyeyi bawe baba bafite ubwami ntabwo ubufasha buba buhari. Ubwo buhereza bwabagaho mbere bakabafashisha iguyi nanga bakabahereza amasabune bakabahereza isukari, ariko ubu ngubu ntabwo bikibaho ngira ngo kubera population yiyongereye. Uko kutabategekaniriza ibibafasha bivanye n'amagara yabo make bitandukanye nuko izindi impunzi zifashwa muri rusangi bituma bahura n'ingorane nyinshi harimwo no kwihebura rimwe na rimwe bikanabaviramwo urupfu. Ofite haba hari ibibazo by'inzara, ibibazo byo kubura fees, bamwe ugasanga bumwe ntibafite uburaro bwiza. Ahenshi abarwayi bafite ubwandu ntibarererwe neza bizabitinga urupfu. Nanga se basanga umuntu yabuze imibereho ni mibi yariyanze hakabaho kwiyanga cyane mu buryo buhambaye. Impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Nakivale zisaba abasanzwe babafasha ko bokora uko bashoboye kugira uwo mugwi w'impunzi ufashwe bikwiye. Dani Claire twumva tugukengurukire mukanya ni kiganiro kw'isoko. Erupeya Numwanya wo gukurikira ikigabane kw'isoko cuno munsi kiza kwihweza ibijanye n'ingorane imfuvyi z'umugera wa sida zibayemwo. Ni mu gihe uno munsi isi isanzwe ihimbaza umunsi wabagenewe. Kw'isoko mugishirizwa na Josiane Muzaneza. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Igenekerezo rya ndwi rusama no munsi mpuzamakungu wahariwe abagizwe imfuvyi n'umugera wa sida. Uwo munsi ukaba ari uwo kuvugira no gutabariza ibibondo bisigwa ku ngoyi n'abahitamwe n'ico kiza kenshi na kenshi kijaniranya abubakanyi. Ibiharuro bitangwa n'igisata cy'ishirahamwe mpuzamakungu kijejwe kugwanya ikiza c'umugera wa sida vyerekana ko mu Burundi gushika mu mwaka w'2020 hari abana bagizwe imfuvyi n'ico kiza bagera ku 73. Uno munsi none ivyo bibondo vyoba bimerewe gute? Mu kibano boba bitabwaho uko bikwiye? Mbega leta yoyo yobibakurikirana gute? Ibi nivyo tugira tubaganirire mu kigabane kw'isoko cyo kuri uyu wandwi rusama umwaka wa 2022. Josane Muzaneza nije ngira ndakibashikirize kaze. Kenshi na kenshi y'abana babaye imfuvyi imiryango yabo iritunganya ukuntu ibarera, ariko ivyo ntivyama vyoroshe na cane cane iyo miryango isanzwe yugarijwe n'ubukene. Umwe mu bagizwe imfuvyi n'ikiza sida ubu akaba asigaye afise ishirahamwe ryo gufasha abahuye n'ingorane zimwe nawe yaraganiriye na bagenzi bacu bo muri Radio Inzamba no kuri Television Renaissance ahavuga ko ubu mu Burundi izo mfuvyi zitagifashwa nk'uko vyahora. Kujya mugambi wa Fond Mondiale wo kusahiriza leta mu bijanye no kurwanya ikiza abana mu sida, amahera yaja muri communautaire yaragabanutse cyane, uburyo bakuyemo ibintu byinshi ca bituma rero prise en charge communautaire ntabandanya yifashe nk'uko yari imeze kera. Ni kuvuga ko imfuvyi ca zigira ikibazo, ni kuvuga ko benshi baronka ababarihira amashure, arabaheba amashure,
hariho ab'imiti inanira kubera nta buryo bw'ifungurwa bakironka prise en charge communautaire itameze neza ni ukuvuga ko na medikali kimera nabi. Ikindi nacyo ni uko ubu ibijyanye na VIH urumva ubu batanguye bisa nk'ikintu basa n'abariko baribagira, umva bariko baracibagira, abantu benshi nibakigira ingufu cyane baca bavuga ati iki kiri kibazo cyane. Urumva rero na la société ni ukuvuga abanyagihugu baheza ngo bafashe cyane nk'uko kera byari bimeze. Eka mbere ngo n'ugutotezwa n'inshuti n'ababanyi mu ntumbero yo kubanyaga ibisigi by'abavyeyi babo biracibonekeza. Abafite umutima nk'uko ko batabuze haracyariho abana bibonekeza banyagwa amatunda isigi by'abavyeyi, ugasanga kubera ko baba bibaza ko atawundi bafite abavugira bakaca babanyaga ibisigi bakibaza ko bijyana uko biracahari n'ubu, cyangwa ugasanga bararondera icyo bamwagiriza kugira ngo afungwe cyangwa bakamwangaza hama bakabona kubihagira ibyo bintu. Urumva iyo bamaze kukwangaza utagira aho uja ahandi uca uja no mw'ibarabara nta hantu, kubera ko atabisata bihari gushika ku mitumba byitaho abo bana, byitaho kumenya ingorane z'abo bana, umva bica bigorana. Ushobora gufashwa nuwo nka twebwe tuba twamenye hama tugatwara kayiwe muri Ministeri ya Solidarite. Imwe mu ntumbero yo guhimbaza umunsi wahariwe imfuvyi za sida harimo guhimiriza abantu guhangana no kwirinda ico kiza ruhonyanganda sida. Mu cegeranyo cyo kurabira hamwe ishirwa mu ngiro ry'umugambi wo kurwanya umugira wa sida, imigera y'igituntu n'indwara zandukira ziciye mu bihimba vy'irondoka cashizwe ahabona igenekerezo rya 15 ntwarante no mwaka. Uburundi bwashizwe mu kibanza ca mbere mu bihugu vyo muri Afrika y'uburengero no hagati byashoboye gukora ibisabwa mu ntumbero yo guhangana n'ikiza sida. Umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya sida akamenyesha ko ivyo babikesha kwitanga kwa leta hamwe n'amashirahamwe bafashanya muri ico gisata. Twashoboye kurwanya umugera wa sida bimwe bishimishije. Ivyo rero kugira bikunde harabaye bitanga kw'abantu abatandukanye. Mbere hano vuga ko nanye n'icubahiro umutambukanyi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yitanze cyane bimwe biboneka mu kurwanya ikiza ruhonyanganda sida. Rero hariho n'abandi bagize uruhara rukomeye, novuga nk'amashirahamwe asanzwe akorera mu gisata cyo kurwanya ikiza ruhonyanganda sida, mbere n'abagendana uwo mugera wa sida bo nyene baragize uruhara rukomeye mu kurwanya ico kiza. Hama novuga n'abashigikira leta mu migambi yayo nabo nyene bagize uruhara runini mu gutanga uburyo. Imfashanyo yagenewe imfuvyi za sida yagabanutse, uburyarya hamwe no gufata minenegwa ikiza c'umugira wa sida bisigaye vyibonekeza ni bimwe rero mu ntambamyi nyamukuru zituma imibereho y'izo mfuvyi iguma itituka. Aha akaba ari naho ikiganiro kw'isoko cuno munsi kigarukiye. Josane Muzaneza nariko ndakibashikiriza nkabanda bikebanuye naho ku munsi wa gatandatu uza. Cari ikiganiro kw'isoko. Ni kuri ico kiganiro muhejeje gushikirizwa na mugenzi wanje Josiane Muzaneza duhereje ko amakuru yo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya ndwi Rusama umwaka wa 2022. Mwakoze mwebwe mwese mwari muduteze yompi. Bagenzanje b'uruganda rwa FPA bamfashije gutorokanya amakuru n'abamfashije mu buhinga bw'ivyuma ndabakengurukiye. Marie Ange Irakoze ni jenali kuri micro ndabikebanure ndabifuriza amahoro n'umutekano mu banyu no mu vyanyu na gahwane.